umunsi mwiza abagenzi bakozi b'Imana, abakenyezi bakora mu gikorwa c'Imana, vyongeye n'amakoraniro ari mu bihugu bitandukanye. Abakozi b'Imana vyongeye nabo bari mu bindi bihugu. Uyu munsi kuwa gatandatu wa mbere ukwezi kwa gatandatu, ukwezi kuri jewe ari ngirakamaro cyane kuko ni ukwezi navukiyeko. Kuri jewe n'umugisha ukomeye cyane kuba turi kumwe na mwebwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire namwe imyanya y'ikiyago ku bijanye n'ijambo ry'Imana n'integuro yayo ihwanye na kino gihe c'iherezo. Kuno kwezi, ukwezi kwa gatandatu, ni ukwezi kwisarura, ukwezi kwiyimbura. Muri uyu mwanya dusome muri Luka mutagatifu igice cya 11, umurongo wa 14 kugeza ku wa 23. haravuga hati, kandi asenda dayimoni atera uburagi, dayimoni amuvuyemwo, uwo muntu w'ikiragi aravuga, ishengero riratangara. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, Yezebuli uwo mukuru w'abadayimoni niwe amushoboza gusenda abadayimoni. Abandi bamurondera ko ikimenyetso kiva mu ijuru bamugeza, nawe amenye ibyo biyumvira. Arababwira ati, ubwami bwose yo bwitandukanije ubwabwo burahona, n'inzu iyo yitandukanije iragwa. Na Satani namba yitandukanije ubwiwe, ubwami bwiwe buzorama bute? Kuko muvuga yuko Beyezebuli ari we, kuko muvuga yuko Beyezebuli ari we anshoboza gusenda abadayimoni. Ariko jewe namba Yezebuli ari we anshoboza gusenda abadayimoni, abana banyu bazoshobozwa nande kubasenda? Bashobozwa nande kubasenda? Nico gituma aribo bazobatsindisha. Ariko urutoke rw'Imana nigwaba arigo runshoboza gusenda abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana burabashikiriye. Umuntu w'inkomezi afise ibigwanishwa, yateramiye urugo rwiwe, ibintu vyiwe biba amahoro. Ariko umurusha inkomezi yaramutse amuteye akamunesha, amwaka ibyo agwanisha byose yari yizigiye, akanyaga ibintu vyiwe akabigaba, utampereye ko aba ari umwasi wanje kandi udafatanije nanje kwegeranya abasanzaza. Simana yahezagire ubugingo bwacu, yahezagire ijambo ryayo, ikatwemerera kurisobanukirwa igihe cyo kwegeraniriza hamwe n'umwami. Rino jambo rya Yesu turabona yuko atanzire cya hagati y'ikiremwa muntu igana kuri Yesu Kristo cyangwa igana ku Mana. Niko Yesu Kristo bwiwe yaravuze ati, utari kumwe nanje aba ari karangwanya, kubera yuko uguma atari hagati mu bintu vya Kristo, aba ari karagwanya Kristo. Ubu rero
utari kumwe na Kristo, umuntu atari kumwe na Kristo aba ariko aramugwanya. Rero utari karakora ku bw'ineza ya Kristo, uwo agaragara agwanya Kristo. Rero utari kumwe na Kristo muri ako kanya nyene aba ari mu mugwi ugwanya Kristo, kubera yuko we ntaba yaratoye cyangwa yaracaguye ku bw'ineza ya Kristo. Rero ni nko mu matora, udatora umukandida kuko ntaba ari kumwe n'uwo mukandida. Rero nuko rero hamwe rero wowe ugumye ugwanya, rero uwo ntuburi ku bw'ineza y'uwo muntu. Uko niko bimeze ku bantu, niko bimeze no ku bihugu. Utari ku neza ya Isirayeli ngo atore yizigire Isirayeli, rero mu yandi majambo we aba ariko akagwanya Isirayeli. Uko ariko bimeze no ku bindi bihugu byose. Utari kumwe n'ihanga runaka n'igihugu runaka, nuko rero we aba ariko aragwanya icyo gihugu kuko ntaba ariko arakora ku bw'ineza y'icyo gihugu. Uko niko bimeze mu bintu byose. Kandi ikingirakamaro cyane ni mu buryo bwo mu mwemu. Utari kumwe na Kristo, Kristo yaravuze utamperereye ko aba ari umwasi wanje, kandi udafatanije nanje kwegeranya aba asanzaje. Rero mu gihe cyo kwiyimbura no kwegeranya, igihe cyo niko ari igihe icyo ni igihe cyo kwiyimbura. Rero utawe karegeranya yimbura hamwe na Kristo, nuko rero aba ariko arasanzaza, ntaba ariko arakora ikintu na kimwe ku bw'ineza y'igikorwa cya Kristo, aricyo gikorwa gihwanye n'igihe cy'isarura, igihe cy'iyimbura. Murabe hano bamwe barasinzira mu buryo bwo mu muhemu, abandi barakanguka ariko bagahaguruka, baba basinzira ariko barakanguka ariko bagahaguruka kurwanya igikorwa cya Kristo, igikorwa cy'isarura nk'uko byagenze mu gihe cy'iyimbura, cyangwa nk'uko byagenze mu gihe cyo kugumya ibyari byarabibwe, gufata neza ibyari byarabibwe. Reka murabe icyo havuga, icyo avuga umunyabwenge Salomo mu gice Imigani igice cy'icumi, havuga hati igice cya umurongo wa 5 igice cy'icumi, ushwabura muci n'umwana w'ubwenge, ariko uwigonera mwiyimbura n'umwana w'agatetereza. Rero nagatetereza kuri Kristo no ku Mana ndetse no kwizera kwiwe bwite, kuko igihe cy'isarura, kubera aba yasinziriye mu gihe cy'isarura kandi yategezwa kuba akangutse, agakanguka wowe usinziriye, nuko gutyo Kristo akumurikire, nuko gutyo akakumurikira, nuko gutyo ukabona igihe gihwanye n'igihe wowe uri kurabamwo, nuko gutyo ugashobora ugakora mu gikorwa cy'Imana. Rero muri abingene tubwigwa atushwabura muci n'umwana w'ubwenge, kuko muci niho ko gusarura, kuko muci byongeye niho ingano zezejwe n'izuba ryo muci, kuko icyo nicyo gihe aho izuba ryiyongera ubushuhe, kandi nicyo gihe aho iyo misi aba ari misi miremire. Mu gihe cy'imbeho ibyamwa ntibyera. Rero no mu gihe cyo mw'ijoro naho nyene byongeye imbuto, ibyamwa ntibyera, kuko umucyo w'ukwezi ntiwezesha, kuko ukwezi ntigutanga ubushuhe. Ibyo bishushanya bikorwa n'izuba. Iyo hagaragaye izuba, ukwezi namba ntikuba kucongera gukora hamwe n'umucyo wayo kugira ngo umurikire abantu. Naho ari mu gihe cyo kwezi
ntihabakenewe ukwezi kugira ngo muri ako kanya kugira ngo haboneke umucyo, ahubwo ni izuba kugira ngo haboneke ubushuhe kugira ngo ibiterwa byere. Rero izuba rishushanya Kristo abubaha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira, kandi mu mababa yaryo rizoba rizanye agakiza. kandi ibyo byavuzwe mu gihe ibyo byategekanijwe mu gihe gihwanye n'umunsi mu munsi w'umwami. Muri Maraki igice cya 4 haravuga hati umunsi uraje waka nk'itanurire. Reka turabe kugira ngo gutyo dushobore kubona ibyo byose bihwanye na kino gihe cyacu. Haravuga raba umunsi uraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazobishingwe, kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora, niko Uhoraho nyene ingabo agize, nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana. Ni kuri bande baciriwe urubanza yuko bazoturigwa n'umuguruka, amashami, ndetse nabo bose bitandukanije batagize uruhara mu iyobokamana ry'abakristo. kandi uwo munsi waka nk'itanure uhwanye n'umubabaro mwinshi, aho ibidukikije byo nyene bizohaguruka kugwanya ibiremwa abantu. Mwibuke igihanga ry'Abaheburayo igihe ryari mu gihugu cy'isezerano, Imana yaravuze, yarababwiye yuko isi yari igiye kudahwa abayibako. Isi izodahwa bundi bushasha abayibako, hamwe n'ibyo bibazo by'ibidukikije by'ubushuhe bw'ikirenga, aho ubushuhe bwakomeje kuba buriko buriyongera, amapore yakomeje kuba ariko arashonga, kandi ibyo bizobandanya. kandi mu yandi majambo hazobandanya hiyongera huzura inyanza, kandi ibyo bizotuma haza inyamugima zo mu mazi, tsunami zo mu mazi, kandi byongeye no kuzimangana kw'inkengera nyinshi. kandi ibyo aho hazoshitwa isezerano cyangwa ubuvugishwa buvuga yuko hazogererwa ababa ku nkengera, kandi ikirenze ni ku nkengera ya Pasifike, abegereye ikiyaga Pasifike, abo bari mu bibazo bikomeye cyane. Mwibuke yuko ibihano by'Imana biraza mu ntambuko uja mu yindi, inyuma yaho intumwa iba irangije igihe cyayo cy'ubukozi. kandi Imana iregeranya ibyamwa abahungu n'abakobwa b'Imana b'ico gihe, nuko nyuma ikajyana intumwa kuko iba yarangije igikorwa cyayo mu gihe cyayo cyo ngaha ku isi. Mbega imujyana gute? Ntacyo bitwaye. Yohani yaramujyanye. Nkumbure umuntu wari we wese yoshobora kuvuga ngo yamutwaye atamutwagira, ariko mu mubiri wa Teofaniya, ego wari ufise umutwe utumbereje neza mu kibanza cyawo, umubiri ufatika. Waba ufise umutwe cyangwa utagira umutwe ntacyo bitwaye. Ni kuvuga ngo guturira umuntu canke ukamuterera mu kiyaga ntacyo bitwaye. Arafise uwundi mubiri, hamwe umubiri wacu wo ngaha ku isi wononekaye cyangwa ukazimangana, turafise icizigiro, ingoro, inyubako iturindiriye. Uwo ni umubiri wa Teofaniya wa kimarayika. Nuko rero twamaze kuba dufise ubuzima buhoraho, ubugingo bwacu burafise ubuzima buhoraho. Iyo umuntu apfuye, namba nta kibazo na kimwe kiba kihari, azaja muri paradizo akaba mu mubiri wa kimarayika. kandi niba ibikorwa byo ngaha ku isi byari bigumye cyane, bigoye cyane mu bikorwa bye cyangwa mu nzu yiwe cyangwa mu bijyanye n'ubutunzi, ibyo bibazo byose biba birangiye, kuko ibibazo nibyo ngaha mu gihe tuba tukiri ngaha ku isi. Ariko turi ngaha kubw'ihangiro ry'Imana,
kandi kugira ngo gutyo dukore mu gikorwa cy'Imana, kugira ngo gutyo byongeye harangire igitigiri cy'abaturanijwe b'Imana, igitigiri cy'abagize ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, aribo bakomeje guhabwa ubwami. Mwibuke yuko Kristo yavuze ngo ntimutinye mukuko mutoya, kuko data byamuhimbaye kubaha ubwami. Nuko rero abaragwa b'ubwami bw'Imana n'abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kubw'ivyo n'abami kandi n'abaherezi ni n'abacamanza vyongeye, kandi gutyo bazoganzanya na Kristo imyaka 1000, nuko mu nyuma baganza ibihe bidashira kuri uno mubumbe w'isi. N'abagize umuryango wa cami, ingoma y'ingoma, abagize umuryango wa cami wo mwijuru, kandi mu yandi majambo abo nabagize umuryango wa cami aribwo buzoshikwa ngaha ku isi mu bwami bwa Mesiya. Kubw'ivyo bazoganzanya na Kristo ingoma y'imyaka 1000 ndetse no mu bihe bidashira. Ivyo Kristo byose ari umuragwa wavyo, ni navyo abizera Kristo arabaragwa. Mwibuke yuko Kristo yavuze ngo ndi umuco w'isi, uwunkurikira ntazogendera mu mwijima, ahubwo azoronka umuco w'ubuzima. Kubw'ivyo yarabwiye abigishwa biwe vyongeye abamwizera ati namwe muri umuco w'isi. Nuko vyongeye niwe n'ikinyenyeri g'ikibatsi cyo mu gaturuturu, kandi vyongeye abizera Kristo nabo bashushanya mu nyenyeri arizo vyongeye zashyizweho, zeretswe Aburahamu yuko uruvyaro rwe ruzoba inyenyeri zoba nk'inyenyeri zo kwijuru. Kandi mu yandi majambo nkuko hariho inyenyeri ikayangana mu gaturuturu ariyo yahindutse Venus, iyo ishushanya Kristo, kandi hariho n'iyindi nyenyeri ishushanya wewe, hariho n'inyenyeri ishushanya jewe vyongeye, kandi Kristo nawe vyongeye ashushanya mu izuba ry'ubugororotsi. Kandi vyongeye ivyanditswe biravuga kubizera Kristo, haravuga mu buryo bukurikira mu gice cya 12 muri Daniyeli. Hariho icyanditswe ngaha kivuga ku bantu. Igice cya 12 umurongo wa 3 haravuga hati, kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ukukayangana ko mwitazanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Murabona bagereranya mu muco wo mwitazanure, kandi vyongeye banashushanya mu nyenyeri zo kwijuru. Kristo nyene bwiwe yaravuze ati ndika inyenyeri igice bibatse cyo mu gaturuturu. Ivyahishuriwe igice cya 22 umurongo wa 16, kandi no mu vyahishuriwe igice cya 2 umurongo wa 28 haravuga hati, unesha nzomuha ikinyenyeri igice bibatse cyo mu gaturuturu. Kandi ikinyenyeri cyo mu gaturuturu ni nkingi y'umuriro, ni marayika w'isezerano, Kristo marayika w'isezerano. Kubw'ivyo azogira Kristo inkingi y'umuriro, marayika w'isezerano uwunesha. Azogira mpwemu yera, kandi nk'intumwa yo ku munsi w'iherezo azoronka umugisha wo kuba intumwa yo mu vyahishuriwe igice c'indwi, ariyo izohamagara ndetse inegeranye 144 by'Abaheburayo canke Abayahudi, kandi 12 vya buri muryango. Kandi vyongeye azobafitaniye isano n'umugwi w'inkumi z'ibijuju arizo zizoca mu mubaro mwishi, kuko gukwego kwa 3 kufitaniye isano n'inkumi z'ibijuju arizo mukuza k'umwami zisanze ata amavuta zifise ku munsi w'iherezo, kandi ntibashoboye kwinjirana na Kristo mu birori igihe baza urugigori rwamaze kugagwa, nk'uko biri mu mugani w'inkumi 10 inkumi 10 muri Matayo mutagatifu igice cya 25 umurongo wa 13 canke guhera ku murongo w'10 kugeza kwa 13. Baterewe mu mwijima wo hanze ari umubabaro mwinshi, kandi si ubwami bw'abanyamahanga nabwo vyongeye buzokwinjira mu mubabaro mwinshi, aho ibihano vy'Imana bizoba biriko biragwa ku biremwa abantu, aho isi izoba irikira iradahwa abayibako.
kubera iki ibihano by'Imana biza muri ako gahe gagufiya k'imyaka 3 n'igice ariko gahwanye n'igice cya nyuma cy'inga rya 70 mu buvugishwa bwa Daniyeli igice c'9 umurongo wa 21 kugeza ku wa 27. Igice cya mbere cy'iryo yinga rigira 70 imyaka 3 n'igice yarashikijwe mu minsi y'ubukozi bwa Yesu, kandi mu nyuma harahagaze iryo yinga rigira 70 nuko huguruka igihengeri ku banyamahanga kugira ngo gutyo Imana ikorane n'abanyamahanga mu isezerano rishasha, nuko gutyo bozwe n'amaraso y'isezerano rishasha ariyo maraso ya Kristo mucunguzi wacu, amaraso y'isezerano rihoraho nk'uko biri mu majambo ya Paulo mutagatifu mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 20 kugeza ku 21, kandi nk'uko biri mu majambo ya Kristo mu igaburo rya nyuma muri Matayo mutagatifu igice cya 26 umurongo wa 26 kugeza ku 29 muri Matayo mutagatifu, aho Kristo yafashe yabiriye umutsima arawumanyagura arawushimira arahubaha aho abigisha biwe arababwira ati nimujye mwese kuko n'umubiri wanje, afata igikombe ca vino agishimira data arabwira abigishwa biwe ati nimwakire mwebwe mwese kuko aya n'amaraso yanje y'isezerano rishasha ariyo aza guseswa ku bwa benshi kubwo gukurwaho kw'ivyaha. Kubera iki hari guseswa amaraso ya Kristo? Ni kugira ngo hakugwe ibicumuro, niyo maraso amwe gusa ashobora gukuraho amaraso y'ivyaha, arayakuraho akayasubiza se kibi ariwe nyene byo w'inkomoko w'icyaha. Nta yandi maraso. Bamwe baribaza ati hagati y'imihanga y'Abaheburayo umunsi mukuru wa Pasika ariyo hatanga umwagazi w'intama wa Pasika, nuko n'umunsi mukuru wo ku munsi w'imbabazi, umunsi w'impongano nk'uko biri mu Balewi igice cya 23 umurongo wa 26 kugeza ku wa 29, haraboneka imbabazi z'icyaha kuri uwo munsi kuri abo bose batura ibyaha byabo babyaturiye Imana bakaronka kubabarirwa kw'ibyaha byabo. Hego byaratwikigwa bikozwe n'amaraso y'isuguru y'impene yatangwa, ariko byarakomeza kuri uwo muntu kubera yuko amaraso y'igikoko ntakuraho ibyaha by'ibiremwa abantu, kandi impwemu y'igikoko namba ntiyashobora kuza ku munyabyaha kugira ngo gutyo imweze imutunganye, nuko gutyo imwuzuze impwemu yera. Ibyo gusa ya ishusho n'urugero y'ivy'Imana yari kuzokora biciye muri Kristo ndetse n'amaraso yiwe asheshwe ku musaraba Karavariyo. Igihe hari gushika icukuri igitunganye, nuko gutyo ishusho n'urugero ivy'igice ibintu by'agahe gato nyuma byarakugwaho, nuko ntihari hagikenegwa ibimazi by'ibikoko, kandi byongeye ntihari gushobora kugarurwa ibyo bimazi kubera yuko hariho amaraso amwe, amaraso y'isezerano rihoraho, kandi namba ntihagaruka isezerano ryarangije ryaheze, byategezwa kubandanya. Imana namba ntigenda isubira inyuma, n'abana bayo vyongeye ntabo ntibagenda basubira inyuma, nuko rero twebwe ubwacu namba ntitugendagenda dusubira inyuma, ahubwo dutera tuja imbere. Murabe ivyo mu Baheburayo igice c'7 haravuga hati Abaheburayo igice c'7 haratubwira hati none yaba gutunganywa rwose kwazanywe n'ubuherezi bw'Abalewi, kuko ku ngoma yabwo ariho ubwo bwoko bwahawe ibyagezwe, niki cyatumye bigikwiye ko haboneka uwundi muherezi wo mu buryo bwa Melikisedeki atavugwa mu buryo bwa Aroni. Iyo ubuherezi buhindutse ibyagezwe ntibibura guhinduka navyo. Rero ubuherezi buhindutse bukava mu buherezi bwa Aroni bw'Abalewi bukajya mu buherezi bwa Melikisedeki,
aho namba nibuba bugukora ubuherezi bwa Aroni, kubera yuko nta ngoro ibihari ikihari, mbega nihe hokorerwa ibimazi, ariko hari ubuherezi bwo mu ijuru. Mbega nihe hakorerwa ibimazi, hariho ubuherezi bwo mu ijuru, ahari amaraso y'ikimazi gitunganye, amaraso ya Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana, amaraso y'impongano hariya mu ijuru, aho umuherezi mukuru ariwe mwami Yesu Kristo niwe Melekisedeki. Kandi muri urwo rutonde rwa Melekisedeki nubwo bamwizera bose, nubwo abagize urutonde rwo mu ijuru rwa giherezi, kandi byongeye nubwo abagize urutonde rw'umuryango wa cami wo mu ijuru n'abami ubwami bwa Kristo, n'abaherezi bo mu ngoro yo mu ijuru. Kandi urutonde rwo mu ijuru rugiye gushikaho ngaha ku isi. Urutonde rwo mu ijuru hamwe no kuza kwa Mesiya ku munsi w'iherezo, nuko mu nyuma y'umubabaro mwinshi we azoza akomotse mu ijuru, harangiriye ibirori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, azozanana nabo mu rutonde rwo mu ijuru, aribo bagize ishengero ryiwe, umugeni wiwe ariwe yubakana nawe. Kandi mu yandi majambo, nabo bantu abaraganwa na Kristo, abaraganwa na Kristo mw'ivyo vyose Kristo abereye umuragwa. Kandi no mu rwego rw'uburongozi hazoshirwaho ubwami bw'Imana ngaha ku isi, namba ntibizoba bikiriye mu buryo bwo mu mpema, ahubwo bizoba ari mu rwego rw'uburongozi. Kandi uburongozi azoba ari uburongozi bwa Mesiya. Kubw'ivyo Daniyeli aratubwira mu gice kigira kabiri yuko haje mu gihe cy'iherezo, mu ntambuko y'ibirenge bivanze byoma n'ibumba, muri cya gishushanyo cyabonenwe n'umwami Nebukadineza, aricyo gishushanyo ubwami bw'abanyamahanga, aricyo gitanguzwa n'ubwami bwa Nebukadineza, ubwami n'umutwe w'izahabu, nuko bukabandanya ibituza n'amaboko by'iseza, aribwo buhanye n'ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi, nuko mu nyuma kikabandanya inda n'ibibero bw'umuringa, aribyo bihwanye n'ubwami bw'Ubugiriki, nuko mu nyuma kikabandanya icyo gishushanyo hamwe n'ibirenge by'ivyuma, aribyo bihwanye n'ubwami bw'Abaroma, ubwami bwa Sezari, nuko mu nyuma imbere gato ibirenge bivanze ibyuma n'ibumba, aribyo twagize nyuma yo kugwa k'ubwami bw'Abaroma. Ibirenge bivanze ibyuma n'ibumba, aho hariho ivyuma ariko bihwanye n'ubwami bw'Abaroma, aribwo bwami bw'Abaroma, ariko ku munsi w'iherezo uhereye mu kugwa ku bwami bw'Abaroma, ubwami bwa Sezari bwakomeje kuba buriko buraganza isi, ibirenge bivanze ibyuma n'ibumba ariyo intambuko ya nyuma y'ubwami bw'abanyamahanga. Ibirenge bivanze ibyuma n'ibumba, ibirenge by'ivyuma, ubwami bw'Abaroma. Mu gihe cy'Abaroma, ukuza kwa mbere kwa Kristo harashikijwe ukumubamba, ibibazo bikomeye cyane ubwo bwami bwagize bw'abanyamahanga kuko bwabambye Kristo. Nuko rero igihano nticyashyizwe ku Bayahudi, bo barahumishijwe kugira ngo gutyo ibyo byose bishobore kuba, kandi gutyo kugira ngo Imana ibifise
ikiremwa umuntu gifise ikimazi cy'impongano cy'ibyaha kugira ngo gutyo bezwe mu mwuzuro icetwe mu mwuzuro bezwe imbere y'Imana bagumeho atacyaha gutyo kugira ngo baze bagire igice cy'ishengero ry'umwami muri ubwo bwami bw'Imana aribwo buri mu buryo bwo mu mpemu. Abantu bizera Kristo bavutse ubundi bushasha bakomeje kuba bari kubarinjira mu bwami bw'Imana. Ubwo nibwo buryo binjira mu bwami bw'Imana. Mu mvugo iyo Kristo yavugamwo vyongeye kubera yuko ubwami bw'abanyamahanga ndetse n'ishengero ryayo, ishengero ry'umwami Yesu Kristo, turabona yuko havugwa ibintu byo mu ndimiro. Rero umuntu wese yarashaka kwibaza ati ibyo ni ibintu byo mu ndimiro, ariko vyongeye yaravuga no ku bintu byo kubaka. We bamuhamagara umubaji w'i Nazareti, kandi we yari afise atelier yo kubaza, kandi haho hariho ibiti, vyongeye harimwo n'ivyuma n'ibindi bikoresho by'ivyuma, kuko umubaji akoresha ivyuma. Arakoresha ivyuma, agakoresha n'ibyo bintu byose. Rero kuba Kristo ariwe buye ritasituwe n'amaboko y'umuntu ryabonywe n'umwami Nebukadineza, nuko kigasigurwa na Daniyeli. Nuko mu nyuma ntiyabyeretswe, ahubwo yarabonye n'isiguro, yararose ubumenyi ico gishushanyo cyasobanura, aricyo cyari gifise ibikoresho bitandukanye: izahabu, ifeza, umuringa, ivyuma ndetse n'ivu n'ibumba. Ubu rero ni igihe cy'ivyuma bivanze n'ibumba, ariko akabuye katasituwe n'amaboko katasituwe kako karaza, kandi hamwe no kuza kwiwe. Haravuga mu Bitesalonike ba kabiri igice cya kabiri, haravuga yuko hamwe no gukayangana ko kuza k'umwami azokwica Antikristo, umugabo w'icyaha. Umugabo w'icyaha, umuntu w'icyaha azoba ari umurongozi ku rwego rwo hejuru, ari we azoba ari mu bwami bw'abanyamahanga mu ntambuko y'ibirenge bivanze ibyuma n'ibumba. Kandi ibyanditswe biravuga yuko azokwicara mu ngoro y'Imana, ingoro y'Imana mu buryo bwo mu mpemu n'ishengero ryiwe. Kandi mu yandi majambo azogira isano rihuye neza neza n'iyobokamana ry'abakristo, kandi azogerageza kwigarurira intebe ya Dawidi. Ariko intebe ya Dawidi namba ntishobora gukorana kuvangana n'intebe y'abanyamahanga. Izo ni intebe zibiri zitandukanye. Intebe y'abanyamahanga ni intebe y'umugarariji, kandi ni intebe ariyo yakomotse i Babuloni, ariko izokwipfuza kuvangana n'intebe y'abanyamahanga ngo ivangane hamwe n'intebe ya Dawidi. Azogerageza kurondera uburyo. Kubw'ivyo we azogerageza yuko bamutahura nk'umwami, umunagwa w'iyo ntebe. Ivyo tuzobiraba imbere gato mu gihe kigenda kirahera, kandi ibintu bigenda biratera imbere mu buryo bwagutse. Rero ubwami bw'abanyamahanga bwamaze gushika mu gihe cyabwo cya nyuma. Kubw'ivyo
las naciones ibihugu byose gentiles, y'abanyamahanga naciones que no son aribyo bihugu byose atari Isirayeli, están bo en una situación muy difícil. bari mu mibereho igoye cyane. El problema económico, Ibibazo by'ubutunzi muri ekonomi birabahanze, el problema climático, ibibazo by'ibidukikije cyangwa ibibazo bya kirima nabyo birabahanze. y todos los problemas Ndetse n'ibyo bibazo byose biriko biza ku bwami bw'abanyamahanga. Israel, por cuanto Isirayeli kubera yuko kugeza n'ubu namba itaragarurwamwo ubwami bw'Imana, kandi namba ntibafise ubwami bw'Imana iganjije, aribwo bwami bwa Dawidi aribwo bugarurwa, kandi intebe ya Dawidi kuba ifashwe na Mesi y'umwami. Mu yandi majambo ihanga ry'Abaheburayo vyongeye ryakomeje kuba rifise ibibazo vyinshi kugeza ku iherezo, aho Mesi azoshiraho ubwami bwiwe, convierta a Jerusalén como la capital Yerusalemu izohinduka nk'umugwa mukuru, atari gusa de Israel, sino umugwa mukuru wa Isirayeli, ahubwo azoba ari umugwa mukuru w'isi nzima, kubera yuko ubwami namba ntazoba ari ubwami bwa Isirayeli, ahubwo azoba ari ubwami bw'isi nzima, aribwo bwa Mesiya, kubera yuko we ni umuragwa, al reino de David, umuragwa w'ubwami bwa Dawidi nk'umwana wa Dawidi, ariko ni n'umuragwa w'isi nzima nk'umwana w'umuntu, y él es heredero, kandi heredero ni umuragwa a la realeza, w'ubwami umuryango wa Cami nk'umwana wa Aburahamu, ni n'umuragwa, al reino umuragwa w'ubwami, celestial. ubwami bwo mu ijuru ndetse n'intebe yo mu ijuru, Él es el rey kandi ni umwami, de los cielos y la tierra. ni umwami w'amajuru n'isi nk'umwana w'Imana. Cada uno de esos títulos Buri tiene, kimwe cyose muri ibyo byitiriro kirafise umurage waco, y por eso es que kandi ku bw'ibyo los creyentes en Cristo, abizera Kristo como hijos de Abraham, nk'abana ba Aburahamu pertenecen a la realeza celestial. baharurirwa mu muryango wa Cami wo mu ijuru, kandi nabo mu muryango wa Cami aribwo bwami buzoshirwa ngaha ku isi. Rero nk'umwana wa Dawidi, nk'abana ba Dawidi, kubera yuko bavutse bundi bushasha biciye muri Yesu Kristo, Por medio de la manifestación biciye de Cristo, mu kugaragara kwa mpwemu wa Kristo muri abo bizera, ese nuevo nacimiento los coloca uko kuvuga gushasha como descendientes, bashigwaho nk'abakomoka muri Dawidi biciye muri Kristo. y entonces son herederos, Nuko gutyo kandi n'abaragwa herederos con Cristo n'abaraganwa na Kristo de David. mu bwami bwa Dawidi, Y a todo lo que Cristo es heredero. kandi ibyo Kristo abereye umuragwa vyongeye, nanjye ndi umuragwa, nande wundi n'umwe wese muri mwebwe vyongeye. Recuerden que el reino de Dios Mwibuke yuko ubwami bw'Imana quitado. bwarakuweho. Cristo dijo, Kristo el yaravuze reino de Dios será quitado ubwami de bw'Imana vosotros, quitado a un pueblo buzokurwa ajeno, muri mwebwe, buhabwe ihanga aribwo ha sido dado aribo bami imbuto en Cristo, a la iglesia del Señor Jesucristo, a Cristo y su iglesia. n'abizera Kristo, ishengero ry'umwami Y Yesu si no Kristo, hubiera sido ishengero ryiwe. quitado Kandi de Israel y dado a nk'iyo otra hatari gente, gukurwaho, ¿qué hubiera pasado? bwari gukurwa muri Isirayeli bwahabwa irindi hanga, mbega iki cyari kuba? Niko abizera Kristo bose, abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo bari kuzoba Abayahudi, No estarían entre los gentiles sin ser identificados ntihari kuba abanyamahanga como judíos. Todos baterekanwa serían judíos. nk'Abayahudi, bose bari kuba Abayahudi, No habría diferencia. ntihari kubaho itandukaniro. Todos, la iglesia del Señor Ishengero ryose todas ry'umwami Yesu ellas Kristo bose bari kuba Abayahudi. comenzó con judíos. Ryatangujwe n'Abayahudi, nuko mu nyuma Gentiles para llamar dentro los gentiles un pueblo. baraje mu para- banyamahanga kugira ahamagagwe, yaraje mu banyamahanga kugira ngo ahamagagwe abanyamahanga nk'ihanga. que hubo entre judíos y gentiles. Y ahora no por Rero de Israel se entra el reino de Dios. Se entra por la fe en Cristo al reino de Dios. siko mu Isirayeli mu kwinjira mu bwami bw'Imana no kwinjira mu kwizera Kristo mu bwami bw'Imana ntacyo bitwaye
aho umuntu yoba akomoka namba si ukurondera inkomoko yiwe. Rero inkomoko y'abizera Kristo está en Cristo. iri muri Kristo. Ahí Ngaho comienza nuestra niho inkomoko yacu yatanguriye, nuko gutyo atujyana mu bihe bidashira. Cristo, Kandi Kristo, nosotros de Cristo y Cristo. Kristo w'Imana, murabibona twebwe turaba Kristo, Señor Jesucristo. Kristo nawe ni uw'Imana. Ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ryakomeje guca mu ntambuko zitandukanye zigoye kuri no mu bumbe w'isi, Pero eso no es otra ariko cosa sino una si guerra ikindi kintu ahubwo n'intambara yatanguriye mu ijuru, donde el diablo aho Sekibi peleó yagwanye contra el agwana arcángel, n'umumarayika mukuru Gaburi Mikaheli, nuko gutyo dio allá la batalla. yaraneshejwe urugamba yaraneshejwe mu rugamba. Rero urwo rugamba A la tierra, rwaraje ngaha ku isi ruza mu biremwa abantu, uhereye aho Imana yasize ikiremwa muntu ku isi hariya mu gihe ca Adamu. y aparentemente el diablo ha estado ganando la Kandi mu buryo buboneka Sekibi bigaragara yuko yoba yararose intsinzi, ariko intsinzi ya nyuma termina. intsinzi ya nyuma Ya que el campo espiritual, Cristo obtuvo la victoria cuando mu buryo bw'umuhemu Kristo yaragize intsinzi igihe yapfa akazuka, agahamba akazuka yahawe ubwiza akicara iburyo bw'Imana. We yagize intsinzi kugira ngo gutyo yicare ku ntebe y'Imana. esa era la batalla era Urwo rugamba nuko kurwanira intebe y'Imana. Hamwe Cristo no tenía la Kristo victoria. yatari kugira intsinzi, Entonces, ¿quién es nuko rero mbega ninde aba yicaye ku ntebe y'Imana mu ijuru? Judas Iscariote? Aba ari Yuda Isikariyoti. Para que lo entiendan mejor. Y entonces ese reino sería Nuko rero ubwo bwami bwari kuzoba buganzwe na Yuda Isikariyoti. y no sería nada de bueno. Rero nta kintu na kimwe cyiza cobayemo, Pero el reino de Dios es ariko ubwami bw'Imana buganjijwe na Kristo. Kandi mu yandi majambo abakomoka muri Kristo bose, bwabo bubasha byose ni bya Kristo, byabo bubasha, ubwami, ab'inkomezi, ibihambaye byose ni bya Kristo. podemos ver Rero turashobora kubona que hay un misterio ahí. yuko hari ibanga ngaho ku bijyanye n'intebe y'Imana. Abantu bamwe bibaza ati ni byiza nkiba Kristo yicaye ku ntebe y'Imana nk'umwami, ndetse byose akaba yarabihawe, Todo está byose bajo su autoridad. byose biri mu bushobozi bwiwe, Sean potestades, byaba ububasha bwaba ubwami, baba abamarayika, baba abamarayika bakuru, byose ati ni byiza. Nuko rero Imana yagumye ata kintu na kimwe ifise, rero nta kintu Imana na kimwe iriko irakora, nuko Imana iri muri Kristo, es a través de Jesús nibiciye muri Yesu Kristo que está en el trono celestial que Dios está. ari wari ku ntebe yo mu ijuru, niho Imana iriko iraganza. Nibiciye muri Yesu Kristo niho Imana yaremye ijuru n'isi, amajuru n'isi, biciye muri Kristo umubiri we wa kimarayika ari we yitwa Jambo yahoranye n'Imana. Imana yaremye ibintu byose, nuko mu nyuma Jambo yarambaye umubiri aba hagati muri twebwe, aba hagati mu biremwa abantu, nuko hagati hariya mu ihanga ry'Abaheburayo San Juan capítulo muri Yohana Mutagatifu igice cya mbere umurongo wa mbere al 20. kugeza ku wa 20. Y el verso 14 Ndetse no ku murongo wa 14 haravuga hati uwo Jambo yambaye umubiri aba hagati muri twebwe, kandi twabonye ubwiza bwiwe nk'ubwiza bw'ikinege cya se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Ndetse no mu gice cya mbere ku murongo wa 18 nyene haravuga hati nta muntu yigeze kubona Imana. Mbega niko kuti ivyanditswe bivuga yuko Imana yavuganye na Adamu, y que Dios kandi yuko n'Imana todas las tardes imisi yose ku muhingamo yamiza ikavugana na Adamu. y luego que pecado Nuko mu nyuma yo gucumura vino, continuó viniendo yarabandanije imurondera, y resolvió kandi yarakemuye una situación que tenía imibereho yari afise. Ikimazi cy'igikoko cyarakozwe gikorwa n'Imana, y las pieles kandi insato z'igikoko zarashizwe zarafutse ubwambure bwa Adamu na Eva. Kubw'ibyo turabona yuko nyuma y'ako kanya ikiremwa muntu cyakomeje kuba gitanga ikimazi cy'ibikoko mu itanguriro, mu kuvayo, en Levítico mu Balewi, ndetse n'ibindi biciye muri kahise k'ibihugu, porque la sangre de kubera yuko amaraso y'ibikoko cubría el pecado, aratwikira ibyaha nubwo atabikuraho.
era el tipo y figura de ryari ishusho n'urugero rw'ikimazi gitunganye cyari kigiye kuza imbere gato, kandi cyari gitutu, ariko icy'ukuri es Cristo. ni Kristo. Y ahora Rero encontramos que turabona le apareció, uko le habló yaragaragara yaragaragaye aranavugisha Enoke, yaranavugishije Nowa, le habló también a Abraham. yaravugishije byongeye n'Aburahamu, yaragaragaye mu nshuro zitandukanye, avugisha Aburahamu mu buryo bufatika Como Melquisedec. nka Melikisedeki, kandi byongeye yaragaragaye no mu gice cya 14 mu itanguriro, kandi byongeye yaragaragaye mu gice cya 18 no mu gice cya 17 no mu gice cya 19 mu itanguriro, hamwe n'abamarayika babiri, abamarayika bakuru babiri, ari Mikayeli na Gaburiyeli, imbere y'imisi yo gusenyuka kwa Sodomu na Gomora. Abraham irahishurira Aburahamu yuko mu mwaka ukurikira uharuye uhereye kuri uwo mwanya, aho yari kavugana nawe tendría ko yari kuzoba afise umwana, yari kuzobyara umwana w'isezerano. para lo cual Ku bw'ivyo tuvieron que ser we rejuvenecidos. bategerezwa kugirwa abayabaga bagahindurwa Aburahamu hamwe na Sara, kubera yuko Aburahamu we yari amaze kuba afite imyaka 99, Sara nawe yari afite imyaka 89, La señora kandi o de una esposa umugore que tengo cyane 89 años. umufasoni yoba afite imyaka 89, nta mugabo n'umwe yo kwitega yuko yomuvyarako, Y para colmo, kandi we yari yamaze kuba ingumba, ikirenze yari ingumba, Abraham también. kandi De tal forma que cuando we yaragizwe umuyabaga, a causa de la destrucción que hubo en Sodoma y Gomorra, kandi mu gihe hari hagiye gusenyurwa Sodomu na Gomora, kuko umumarayika mukuru Gaburiyeli na Mikayeli los cuales fueron aribo bagiye i Sodomu, aparecieron a Lot, bariyeretse Loti abajana mu nzu yabo, habían almorzado con barafunguranye na Aburahamu, nuko mu nyuma barafunguranye na Loti, barasangiye na Loti. Nuko murabibona hay un problema ya. hariho ikibazo hariya, hari ikibazo hariya muri Sodomu na Gomora, Tenían tendencias nuko fuera de lo natural esas personas. abantu Y estaba bari legalizado bakora ibirenze ngaho, ariko bakaba byemerewe n'amategeko. Nuko ivyanditswe bivuga Kristo nyene ubwiwe yaravuze ati kuza ko umwana w'umuntu bizoba nko mu misi ya Loti, ni kuvuga ngo mu misi ya Sodomu na Gomora. Por eso es que Kubw'ivyo va todo cuadrando byose bizoba bimeze kumwe nka ya mibereho y'ababa muri Sodomu na Gomora, imibereho y'ababa mu bihugu bitandukanye. Rero es profético. ubwo nibuvugishwa ibiriko biraba, kandi rero No hay que ponerse. nta mpamvu yo kurwana no kurwana n'ivyo bintu. Los ángeles no se Abamarayika namba ntibashoboye kurwana con los de Sodoma y Gomorra, n'abo muri Sodomu na Gomora, ahubwo bakingiye Loti n'umuryango wiwe, babakura muri ico gisagara, kugira ngo gutyo ibihano vy'Imana namba destruyeron ntibizimanganye Loti n'umuryango wiwe. aquellas personas Abo bantu bo muri Sodomu na Gomora condenadas. baraciriwe urubanza, Porque ya Dios había descendido kuko Imana yari yimanukiye kugira ngo irabe, yamanukanye n'abamarayika biwe, kandi yimanukanye n'umumarayika Mikayeli na Gaburiyeli. Ikintu gikomakomeye cyane kiba kigiye kuba ku isi cuando vienen igihe baba haba hariho umugisha cyangwa umuvumo, ibintu bibiri, umugisha kuri Aburahamu y maldición. ndetse n'umuvumo kuri Sodomu na Gomora. Como fue Nkuko byagenze mu minsi ya Sodomu na Gomora, nkuko byagenze mu minsi ya Loti, uko niko bizogenda, uko niko umunsi w'umwana w'umuntu uzokwigaragaza, uzokwihishura. Nuko rero isi izo biri mu mibereho nk'iya Sodomu na Gomora, biciye mu binyamakuru turashobora kubona yuko yamaze gufata iyo nzira, ikiremwa muntu cyamaze gufata iyo nzira. Kubw'ivyo ubwami bw'abanyamahanga está buri bajo sentencia. musi y'urubanza rwo gusenyugwa. Dice la Escritura, Ivyanditswe biravuga muri Maraki igice cya 4 umurongo wa mbere kwabandanya, he aquí viene el día ehe umunsi uraje waka nk'itanure, haratubwira y eso ivyo que dice bitubwira se mueve ivyo la naturaleza biganisha ku para que sea la bidukikije, realidad.
Porque aquí viene el día ardiente como un horno. ehe umunsi uraje waka Y todos los que se eheraba umunsi uraje waka nk'itanure abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe ni kuvuga ngo bazoturigwa kandi uwo munsi ugira uze uzobatongora ni ukuvuga ngo uzobaturira niko uhoraho nyine ingabo agize nta n'agashyitsi cyangwa agashami uzobasigarana O sea ni ukuvuga ngo de esas personas abo bantu que están mencionadas aquí, bashyizwe hano ababi la cizaña, ugwafu recuerden que la parábola mwibuke de la yuko cizaña, mu mugani w'ugwafu la n'uburo cizaña va a ser echada en el fuego ugwafu ruraturirwa mu y va a muriro ser destruida. nuko rukazimanganwa Los que Cristo dijo que serán destruidos. abo nibo kristo yavuze ko bazozimanganywa aravuga El trigo son los hijos del reino. ati ngano n'abana b'ubwami umwana w'umuntu avuga yuko ari we yabibye ingano El hijo del umwana hombre w'umuntu siembra el trigo, y los hijos arabiba del reino ingano son rero el trigo. abana b'ubwami n'ingano ubiba Coloca en la tierra akabashyira ku isi a los hijos del reino. abana b'ubwami ni kristo Estamos aquí en la turi tierra. ngaha porque ku isi Cristo kubera ko nos ha traído kristo para yatuzanye vivir kugira ngo gutyo en este tube planeta kuri uno Tierra. mubumbe w'isi kandi twashyizwe mu bwami bwa kristo mu ishengero ry'iwe ubwami aribwo buri mu buryo bwo mu mpwemu Pero en la tierra, ariko isi mu porque isi el campo ariko mu es el isi mundo, kuko indimiro ni isi turi muri ino si twashyizweho pero sellados ariko por el Espíritu de Dios. twashyizweho ikimenyetso na mpwemu w'imana mu bwami bwa kristo La cizaña ugwafu son los hijos del ni mal. abana bo mubi El enemigo que la umwansi niwe yarubivye avuga yuko ari sekibi el trigo son personas yabivye abaremwa abantu y la cizaña rero son personas también. ingano n'abantu kandi n'ugwafu n'abantu Ahora él dice, rero aravuga dejen todo crecer. ati byose bireke bikurane kuko abimbuzi Vienen a ser los mensajeros de Dios. aribo bazozana Representantes de ubutumwa la iglesia. butandukanye bw'intambuko y'ishengero bipfuje kurandura ugwafu mbega ni gute worandura ugwafu La cizaña. Cristo en la parábola kristo dice, mu no, mugani yaravuze ati oya namba el dueño nyene vyo de la hacienda dice que no se arranque la cizaña. avuga yuko Porque mutorandura la cizaña ugwafu kuko fue muranduye en el ugwafu trigo. mwosanga muranduranye Recuerden que son n'ingano personas, mwibuke hablando yuko de seres n'abantu rero akavuga ku biremwa abantu familiarizado una persona yariko con- aragereranya abantu hamwe n'abandi puede el suegro ser trigo y el yerno ser cizaña, o viceversa. O la yerna ser trigo y la suegra ser cizaña, o viceversa también. Y si kandi lleva a la suegra lejos, puede la suegra arrancar o llevarse también a la nuera, a la yerna, sacarla fuera del reino de Cristo. Por eso kubw'ivyo hay que dejar que todo ni ukureka byose continúe bikabandanya el momento. kugeza mu mwanya wa nyuma kandi muri ino si Vean, los murabe obreros abimbuzi abakozi no pueden arrancar namba de la tierra, del planeta Tierra. ntibashoboye kurandura ugwafu Cizaña pueden arrancar también. kuko uranduye ugwafu wowe ushobora kurandurana n'ingano mwibuke muri yakobo no muri yohani kimwe No los recibieron. ntibabakiriye i Y entonces Samariya dicen a Jesús, yesu Señor, arababwira ati mwami ¿quieres uripfuza que mandemos descender yuko fuego del cielo como hizo Elías? O sea, para quemarlo. tirungika umuriro nk'uko Eliya yabikoze kugira ngo abaturire ni kuvuga mwibuke yuko Eliya yaratuma umuriro ukaza mu nshuro zibiri zose igihe Un yaba líder militar igihe con 50 soldados bamurungika ko ingabo 50 z'abasirikare querían kugira ngo gutyo bamurondere kugira ngo bamwice bifuza kumwica bifuza kumushyira umwami Ahabu Eliya aravuga ngo nimba ndi umugurano w'Imana umuriro uvuye mu ijuru numanuke ubaturire mwebwe mwese kandi uko niko byagenze sucedió la uko primera niko vez, byagenze sucedió la ku nshuro segunda. ya mbere byarabaye no ku nshuro ya kabiri igihe yarunka inshuro ya gatatu hamwe n'abasoda 50 bo bari bamaze kumenya kahise amateka bo baratinye barubasha Imana Pero él dice, se ariko llega donde Elías arababwira y le pide excusa. bashitse kuri Eliya
baramusaba ko bamubabarira, ati tubabarire, bamubwira ati ntuturimbure, ntusabe umuriro umanuka uvuye mu ijuru kugira ngo duturire nk'uko byagenze ku bandi, tugirire imbabazi. nuko Imana iramubwira ati manuka. nuko murabibona nka Eliya yari umuntu w'amanyamahoro, ariko yari umuntu yubaha cyane Imana, kandi kubwo kurwanira integuro y'Imana, nimba hategerezwa gukoreshwa ububasha bw'Imana, yirasigwa na mpwemu w'Imana akavuga amajambo arema, nuko gutyo akaba ibintu akarimbura umwansi. Eliya ni wo mu muryango w'amajyaruguru. Umuryango wa ruguru ari uwo muryango 10 witwa imiryango yazimiye. Kubw'ibyo Eliya afitanye isano n'abanyamahanga. Yagaragaye mu muryango w'amajyaruguru inshuro ya mbere, ariko inshuro igira kabiri agaragara nka Elisa, n'ubukozi bwa Eliya byari muri Elisa. nuko mu nyuma yaragaragaye muri Yohana Umubatizi, ukomoka muri Lewi, mu rutonde rw'ubuherezi bwa Aroni. nuko mu nyuma yaragaragaye muri Amerika ya ruguru, muri Revera William Branham, mu bukozi bwa Eliya, mpwemu yera asize uwo muntu, asizwe n'ubwo bukozi, kugira ngo gutyo hashyitswe intambuko y'indwi y'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo muri Amerika ya ruguru. kubera yuko integuro y'Imana hamwe n'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo yatanguriye mu buseruko mu gihugu cya Isirayeli mu gihe cya Yesu ndetse no mu gihe cy'intumwa, nuko mu nyuma yarabandanije yiyunguruza mu buseruko ijya mu burengero, iva muri Aziya ntoyi ijya mu Burayi ijya muri Amerika ya ruguru. Murabe nyuma ya Amerika ya ruguru, mbega ni hehe iyo mpwemu yiyungururije? uwo mugambi wiyunguruje namba ntishobora kujya muri Amerika ya ruguru hatararangira ishenga ry'Umwami Yesu Kristo. Kubw'ibyo rero ishenga ry'Umwami Yesu Kristo rizo kuzurira mu ntambuko y'ibuye rigomeza imfuruka, cyangwa mu gihe cy'ibuye rigomeza imfuruka, kandi ngaho niho hazoba hari ubutumwa buzoba buriko burahamagara ndetse bunegeranya abaturanijwe bo ku munsi w'iherezo, kandi aho hazoba hariko haregeranywa abaturanijwe ingano, umubiri w'ibanga wa Kristo, kugira ngo gutyo huzure gutyo ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Dutegerezwa ku munsi wa Panegoti, umunsi wa 50. Mwibuke yuko 50 bisigura Panegoti, canke Panegoti ishushanya 50. Ivyo biri mu Balewi igice cya 23. ari uwo munsi mukuru, umunsi mukuru w'isarura, umunsi mukuru wa Panegoti. Kandi uko niko byakomeje kuba byiyunguruza kuri uwo munsi wa Panegoti. Aho niho hahereye hatanguriye kuba hegeranywa ingano ubwami bwa Kristo, mu buryo bwo mu mpwemu. Nuko mu nyuma hazoza umwaka wa Panegoti. Ubw'ivyo ari wo mbere yo kuza umwaka wa Panegoti hategerezwa kuba ugushitswa kw'imyaka 49 ariyo itegerezwa kuba ifitanye isano n'imyaka 7 y'amasabato. Ibuke mu bare w'igice cya 55 umurongo wa mbere, biri mu bare 55 umurongo wa mbere kugeza kwa 14, nyuma mu gice cya 55 umurongo wa 8 kugeza kwa 15 n'umwaka wa Panegoti, kugira ngo gutyo higaragaze mu buryo bufatika uko kwegeranya mu bwami bwa Kristo hamwe n'imibiri ihoraho idapfa yawe ubwiza, umubiri izozuka mu mibiri ihoraho. Kandi murabibona
nuevo Pentecostés. iyo ri pentegoti nshasha Ya no un día, sino namba ntabakiri umunsi ahubwo aba ari pentegoti ishushanya mu mwaka wa 50, el año umwaka wa yubile, para regresar cada kugira ngo uno a su gutyo familia. umwe wese asubire mu muryango wiwe ndetse no mu murage wiwe. Y eso corresponde kandi ivyo a edad ivyo de bihwanye triangulación. n'igihe cy'ibuye rigumye imfuruka buri gihe, kubera yuko mbere y'igihe cy'ibuye rigumye imfuruka cyangwa igihe cy'izahabu, Pasan esas 7 semanas de años ayo mayinga ndwi y'umwaka ari ashushanya y luego intambuko indwi de las 7 edades cyangwa ibihe ndwi by'ishengero. nuko mu nyuma y'ibihe ndwi by'ishengero turinjira mu cyari cy'umwaka wa 50 cy'ushushanya igihe cy'ibuye rigomeza imfuruka, aho hari umugisha ukomeye cyane kubizira Kristo bose. ahora eso no significa que rero ibyo ntibisigura ko hatazobaho urugamba, intambara, ibibazo, ugutotezo. Buri gihe byabayeho kandi buri gihe bizokwamaho. mu minsi ya Yesu se estaba viviendo bariko el día de Juan, barabaho muri ibyo bibazo, ndetse mu gihe cya Yohane mu minsi ya Yohane bariko barabaho mu ntambuko y'indwi y'ishengero ry'Abaheburayo, mu gihe cy'ibyagezwe. igihe Kristo yagaragara hatanguye igihe cy'ibuye rigomeza imfuruka, kubera yuko Kristo niwe buye rigumye imfuruka, ibuye rigumye imfuruka. como mensajero. yari intumwa y'igihe cy'ibuye rigomeza imfuruka, ibuye rigumye imfuruka nk'intumwa, kandi hategerezwa kuba buri gihe intumwa y'ikiringo kirekire. ntihashobora kuba Dispensacional. intumwa y'igihe cyaheze, No puede subir a ser ntishobora kuba intumwa y'igihe cyaheze, itegerezwa kuba ari intumwa y'igihe kirekire. su lugar. intumwa y'igihe cyaheze namba ntishobora kuduga mu gihe kugira ngo ibe intumwa y'ikiringo. A la edad de piedra angular, no puede llevar Nuko a cabo intumwa el programa que está determinado para llevarse a cabo. none integuro iba yarategekanijwe kugira ngo gutyo ikora igikorwa cy'ibuye rikomeza imfuruka, naho babigerageza namba No lo permite. Imana ntibemerera, intumwa iba yararenganye. kubw'ibyo rero Un mensajero que esté turabona yuko buri gihe antes de un mensajero dispensacional intumwa y'imbere y'intumwa y'igihe kirekire buri gihe aba ari integuza yugiye kuza imbere yiwe. nubwo yo igerageza, el mensajero que estaba intumwa antes de iba yari hagati ya Nowa, nubwo yagerageje kubaka ubwato, nuko gutyo ngo ikore ibintu byose, nuko gutyo ngo ikore ibyategetswe gukorwa byose na Nowa, namba ntibyaciyemwo. cyo kimwe no mu gihe cya Mose, aunque un mensajero nubwo intumwa yabanjirije Mose yaragerageje gukora ibyo Mose yategerezwa gukora, ariko namba ntibyaciyemwo. Imana imbere yo gushyiraho kw'itanguriro ry'isi iba yaratoranije intumwa zayo, abavugishwa bayo, kandi no mu gihe n'igihe iyo izo barungikira ndetse n'ubutumwa bo bategerezwa gutangaza. y nadie puede romper. kandi nta muntu n'umwe ashobora konona integuro y'Imana, kandi hagize ugerageza konona integuro y'Imana nk'uko Mose yabikoze, yakubise urutare inshuro zibiri. rero yagize ikibazo imbere y'Imana, kuko urutare rushushanya Kristo, ariko yategerezwa kuzana amazi. urutare rwa mbere rwabereye i Horebu hariya ku musozi Sinayi, rwashushanya ukuza kwa mbere kwa Kristo. nuko gutyo yategerezwa gukubita urutare, kuko ukuza kwa mbere kwa Kristo yategerezwa gukubitwa kugira ngo gutyo akore ubucunguzi bw'ikiremwa muntu. nuko gutyo atanga amazi y'ubuzima buhoraho, ariyo mpwemu yera. Pero la segunda roca ariko urutare rw'ira kabiri rw'Ikadeshi Barineya representa la segunda rushushanya ukuza kwa kabiri kwa Kristo, y la segunda kandi ukuza kwa kabiri kwa Kristo namba si kugira ngo abambwe cyangwa ngo akubitwe, kuko esa obra. icyo gikorwa cyaramaze gukorwa mu kuza kwa mbere kwa Kristo. Él vino como we yagiye nk'umwagazi w'intama mu kuza kwa mbere, ukuza kwa kabiri aza nk'intare. ikimazi namba ntikiba mu ntare, ahubwo ni mu mwagazi w'intama, aribyo bihwanye no kuza kwa mbere. la segunda venida. ukuza kwa kabiri ni ukugira ngo gutyo yishyuze abo bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, kandi ni kugira ngo gutyo hakogwe ukugaragara k'umwaka wa yubile, ugucika ukuri k'umwaka wa yubile, ni kugira ngo hakogwe integuro yose y'Imana ihwanye no ku munsi w'iherezo,
de oro de la iglesia. ihwanye n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe cy'izahabu cy'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi mu yandi majambo, Moisés, Mose cuando hirió la igihe roca, yakubita urutare, la segunda roca, urutare rugira kabiri, Dios Imana se llenó de ira contra yaruzuye uburake ishavurira Mose. Iravuze ngo kubera ko no me glorificaste. utanshemagije, Y les habló que no habían creído yamubwiye algo así. yuko atizeye ikintu nk'icyo. Y con ira hirió la roca. Kandi hamwe n'ishavu yarakubise urutare. Rero buri gihe gukorana ishavu ibyo bizana ibibazo. Rero ikirenze iyo uri kurakora mu gikorwa cy'Imana, namba ntushobora gukorana ishavu. Kandi El problema para ibibazo Moisés bya Mose que byatumye alteró hahindukizwa urutonde, el programa integuro de la segunda venida de integuro y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo yononye ishusho n'urugero. Kubw'ibyo kuza kwa kabiri kwa Kristo será herida, kwari tendrá una cruz kuzokubitwa, en el campo espiritual. kuzogira ukubambwa ko mu buryo bwo mu mpwemu, Desde lugares públicos, ari byo uhereye mu bibanza cyo ku mugaragaro, nko mu mashengero, ku bicaniro, mu bibanza nk'uko, kandi biciye mu bindi bibanza byinshi. será hablado mal Bazovuga nabi de todo lo que Dios estará haciendo. ivy'Imana izobirika irakora ku munsi w'iherezo, kandi uko kuzoba ari ukubamba kugira kabiri. Por lo cual Kubw'ivyo será imperdonable ico kizoba ari ikintu kitababarirwa personas que lo ku hagan. bantu bazobikora. Y Moisés Kandi Mose yaragerewe inkurikizi, no pudo entrar a la tierra ntiyashoboye kwinjira mu gihugu cy'isezerano, we yakibonye ari kure. solamente logró Kandi vyongeye estar en las dos tribus y media que heredaron la tierra antes de cruzar el Jordán. Moisés le repartió Mose ese yaragiye, territorio, pero el resto del territorio ariko Josué fue, ariko Yosuwa repartió ese territorio. Niwe Josué representa al Espíritu Santo. yagiye. Yosefu ashushanya mpwemu yera, El que ni mpwemu yera ku munsi w'iherezo niwe azoduha umurage, azotujabutsa hakurya ya Yorodani, hakurya y'urupfu, kuko Yorodani ishushanya urupfu. Ukujabuka kw'ihanga ry'Abaheburayo hariya mu gihugu cy'isezerano, bajabuka hakurya ya Yorodani, bakajabuka Yorodani yumutse. fue en el verano, Ivyo vyabaye mu ci, era en el tiempo del azoba ari igihe c'ici. No quiero decir literalmente, Ntidushatse kuvuga mu buryo bufadika, puede ser que se cumpla literalmente. ivyo bishobora gushitswa mu buryo bufadika igihe cy'isarura, En el campo ariko mu buryo bwo mu mpwemu de verano, igihe cy'isarura, igihe cy'iyimbura, será en el tiempo azoba ari igihe cy'iyimbura ry'ingano, en que el trigo aho será recogido y ingano será zizokwimburwa nuko zishigwe mu kigega c'Imana. Azoba ari igihe cy'iyimbura, aho abapfiriye muri Kristo bazozuka ubwa mbere, bazuke mu mibiri yahawe ubwiza, abari hari bazima nabo bazohindurwa. y Kandi Kristo nawe yaravuze ¿cuándo sería ese tiempo de verano? igihe hazoba iryo sarura, yaravuze ati igihe muzobona Isirayeli umusukoni utoshe. Kandi vyongeye yaravuze ati n'ibindi biti vyose mubonye bitoshe, ibindi biti n'ibindi bihugu. Rero ubu turiko turabona Como las demás nk'ibindi bihugu están liberando biriko biridegembya biva mu buja, en la cual arivyo los dictadores las han tenido. vyashizwemwo. Eso es una señal Ico ari ikimenyetso gikomakomeye cyane, ivyo n'ibindi y biti, es de allá del Medio Oriente. kandi n'ahariya mu burasirazuba bwo hagati. Y ahora Rero él dice cuando haravuga ngo ustedes igihe mwebwe muzobona ivyo bintu el byose, iyimbura isarura rizoba ryegereje. Kandi igihe iyo tubwiwe ku isarura, tuba turiko turabwiga ku gihe cy'isarura, kuko muci niho habera isarura, kandi ni muci en donde aho niho ubwami bw'Imana nabo babwegereje. y es en el Kandi verano aho donde niho Cristo muci, dice, aho ni muci, aho Kristo atubwira muri Luka mutagatifu igice cya 21, ndetse no muri Matayo mutagatifu igice cya 24 umurongo wa 32, kugabandanya 32 na 39, no muri Luka mutagatifu 21 kugeza ku 25, kugeza guhera ku 25 kugeza ku 36, kandi vyongeye no muri Luka mutagatifu 17. Rero mu gice cya 21 haratubwira ati nimwabona
umusukoni utanguye gutoha muze murangamiza imitwe yanyu kwije kuko gucungurwa kwacu kuzoba kwegereje. Gucungurwa kwacu ni uguhindurwa kw'imibiri yacu, ugucungurwa kw'imibiri nk'uko tubwirwa mu Baroma igice c'8 umurongo wa 17 canke 16 kugeza ku 36 hatubwira yuko ivyaremwe byose binihira hamwe, ko ivyaremwe byose vyiteze iki biraniha, vyiteze iki, vyiteze ugucungurwa, guhishurwa kw'abana b'Imana, biteze uguhishurwa kw'abana b'Imana mu mibiri yahawe ubwiza, imibiri ihoraho, ukwigaragaza kw'abana b'Imana nk'abana b'Imana bari mu mibiri ihoraho nk'uko bayigenewe. Nuko rero igihe tuzobona umusukoni utangwa gutoha ndetse n'ibindi biti, tuza turangamiza imitwe yacu kwijuru, kuko kubera iki? Kuko gucungurwa kwacu kuzoba kuri hafi, kuzoba kuri hafi. Ibimenyetso biguma biba kumbonesha kure, birerekana ibintu biko biraba mu bibanza. Ugucungurwa kw'imibiri ni ukuvuga ngo umuzuko waviriye muri Kristo mu mibiri yahawe ubwiza, ndetse no guhindurwa kwa twebwe turiho turi bazima, no guhindurwa kwa twebwe turiho turi bazima. Rero vyongeye n'igihe cy'ibibazo byinshi, igihe cy'intambara nyinshi, kandi urwafu ruzogerageza kuzimanganya ingano. Urwafu buri gihe rwamye rugerageza kuja mu kibanza c'ingano, rukavuga yuko ingano ari urwafu, kandi Yesu aramubwira yuko ari Yezebuli, ari we amutuma asenda amadayimoni. Nuko Yesu yabwiye ati uw'Imana yumva ijwi ry'Imana, kubw'ivyo abataraba Imana ntibifuza kumva iryo jwi. Nuko mwebwe muri abaso, kuko niwe yifuza kwicana. Ubwicanyi yabuhereye mu itanguriro, Sekibi. Ibyo nivyo Kristo yavuze kuri Sekibi. Rero yariko aravuga ngaho kugwafu n'uburo. Ab'Imana n'uburo, abumva ijwi ry'Imana. Abatari ab'Imana n'ugwafu, nabo ntibumva ijwi ry'Imana. Igihe cyo kwegeranya iki? Ingano, abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, igihe cyo kwegeraniriza hamwe n'umwami. Ubu rero turakora mu gikorwa cy'umwami mu gihe cyacu, nk'uko byakomeje kuba mu bindi bihe, ni ukuba kumwe n'umwami. Nuko gutyo tukaba turiko twegeraniriza hamwe n'umwami, tukegeranya kugira ngo gutyo turonke ubuzima buhoraho. Aratwegeranya kugira ngo haronke ubuzima, abantu aribo bashirwa mu bwami bwa Kristo buri mu buryo bwo mu mpwemu. Nuko mu nyuma ku munsi w'iherezo hazokorwa ukwimbura, ukwegeranya, kugira ngo baronke ubuzima buhoraho mu buryo bufatika bwo guhindurwa kw'imibiri yacu, kugira ngo gutyo twinjire mu buryo bufatika mu bwami bw'Imana, dufise ubuzima buhoraho mu buryo bufatika, ari byo namba bitigeze biba mu ishengero ry'umwami. Ariko byarasezeranywe mu gihe cy'iherezo. Kristo ni wa mbere muri bene se, kandi mu yandi majambo twese tuzoba nkawe, abayabaga, abasore b'ibihe bidashira, dufise imibiri yahawe ubwiza, imibiri idapfa, imibiri mpuzaburinganire. Ntituzoba dukeneye ibijyanye no kwiyunguruza. Mwibuke yuko Kristo yamaze guhabwa ubwiza, we yarajya mu kibanza, ajya mu kindi, akinjira mu kibanza inzugi zugaye, yaragaragara cyane ntiyagaragara, kandi yarashobora no kujya. Igihe hazoza bizera Kristo aribo bazoba bazutse, bazoshobora gusangira natwe. Mwibuke bazoshobora kugaragara cyangwa ntibagaragare. Igihe cyo kwegeraniriza hamwe n'umwami,
Él dice, el que we aravuga conmigo ngo no recoge, udateranya nanje arasanzaza. por lo tanto, nuko rero dutegerezwa kuba turi kumwe na Kristo mu nteguro ya Kristo igwanye na kino gihe cyacu turiko dukora nk'uko biri mu nteguro, aho hegeranywa ivyimburwa, hegeranywa ingano arizo zezwa n'umuco w'izuba, umuco wa Kristo mu kugaragara kwiwe kwa nyuma. Kubw'ivyo haravuga yuko ari ingirakamaro yuko twoba duhagaze imbere y'umwana w'umuntu, Kristo ariwe izuba ry'ubugororotsi, kugira ngo twere abubaha izuba ry'ubugororotsi, abubaha izina ryiwe, abubaha izina ryanje, izuba ry'ubugororotsi barasira mu mababa barasira kandi izuba rifise agakiza mu mababa yaryo. Murabibona, ni izuba Kristo ari waje mu ishengero ryiwe mu buryo bwo mu mpemu, araza mu buryo imbere y'umubabaro mwinshi kugira ngo yeze akoresheje umuco w'ijambo ryiwe, nuko mu nyuma akatujyana nawe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Tuteze namba ntihobaho guhindurwa, ntihobaho n'umuzuko w'abaviriye muri Kristo. Kubw'ivyo turiteze ukuza k'umwami, kuko ubwenegihugu bwacu sibwo ngaha ku isi, ubwenegihugu bwacu nibwo mu ijuru, aho twiteze umucunguzi, umwami Yesu Kristo ari wazohindura imibiri yacu, ino mibiri ipfa, kugira ngo gutyo ise n'umubiri w'ubwiza wiwe. Kubera iki? Kuko afise ububasha bwo kwigarurira ibintu byose. Mu Bifilipi igice cya 3 umurongo wa 20 kugeza ku wa 21. Nuko rero kubw'ibyo turarindiriye ukuza k'umwami, kandi mu yandi majambo ishengero rirarindiriye ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kugira ngo kubwo ukwegeranya kwiwe uguhindurwa, hatabaye kuza k'umwami namba ntihobaho guhindurwa. Nuko rero dutegerezwa kuba turi mu gishika muri kino gihe cy'iherezo. Nuko gutyo tugategerezwa kumenya itandukaniro rihari hagati yo kuza kwa Kristo ku ishengero ryiwe ndetse n'ikizaba ari kuza kwa Kristo muri ino si ku iherezo ry'umubabaro mwinshi. Ni ibintu bibiri bitandukanye, venema zibiri zitandukanye. Mbere y'umubabaro mwinshi aza ishengero ryiwe ndetse akaza ku ishengero ryiwe, kandi aza afite izina rishasha. Nuko nyuma y'umubabaro mwinshi azanana n'ishengero ryahawe ubwiza nyuma y'ibirori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, kandi naho afite izina rishasha, izina ata muntu n'umwe arizi akiretse we wenyene. Nuko rero ntabwo ari Yesu, kuko izina Yesu bose bararizi, n'irindi banga, kandi iryo banga rirahishurwa, kandi rigahishurwa mu mituragaro mu vyahishuriwe igice c'10 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Kandi iryo nibanga ariryo rizohishurirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi ibyo rifitanye isano no kuza k'umwami azi ishengero ryiwe. Nuko mu nyuma bizoba bifitanye isano no kuza k'umwami nyuma y'umubabaro mwinshi kubwo gushirwaho k'ubwami bw'Imana, kandi iryo rifitanye isano n'indome 4 izo zahawe Mose mu gice cya 3 umurongo wa 13 kugeza ku wa 15 mu Kuvayo. Igihe Mose yifuza kumenya izina ry'Imana iryo ari ryo, nuko arabaza Imana ati, mwami, mbariza izina ryanje iki? Nuko iramwishura, iramubwira ati nibambaza izina ryawe nzobabwira ngo iki? Ati babwire ati ndiho, nduwo ndiwe. Ati yamuhaye indome 4, sikindi atari igreke, uryanditse uhereye iburyo, uhereye ibumoso ujya, ariko twavuga ati iburyo ugana ibumoso. Igreke ariyo ye, he, we, he. Izo ni indome
indome y'izina ryera ry'Imana. Por lo tanto, nuko rero ese iryo misterio va a banga ser abierto. rizokugururirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Mose, Dios le dice a Moisés, le dirás al pueblo, yo soy. Imana yabwiye Mose atubwira ihanga ati ndiho yabantumyeko. Si usted lee yo soy, Wewe usomye de derecha a izquierda, iryo soyi uhereye iburyo ujya ibumoso uvuga ati iryo soyi, kandi uhereye ibumoso ujya iburyo, uko ubisoma kose uhereye iburyo cyangwa uhereye ibumoso ni iryo soyi. es el Ni ndiho. Dios de Abraham, de Isaac y de iyo Jacob. ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Pero no le fue concedido. Yakobo yifuje kumenya izina ariko ntiyari hawe, na Manowa yifuje kumenya iryo zina ariko ntiyari hawe. Mose yaragifuje kurimenya ariko we yarabihawe, kubera yuko uwo niwe wa mbere yari hawe. Kandi Por eso le puso kubw'ibyo por nombre a su yise ayudante, izina umufasha Yosuwa, ariwe yari Hoseya umwana wa Nuni, nuko amwita izina Yosuwa, ariryo risobanurwa. Nimba Yosuwa risobanura risobanura nuestro José. Yosuwa wacu ni Kristo, ni mpwemu yera. Y nuestro José Kandi Santo vendrá con Yosuwa wacu mpwemu yera azoza afite izina rishasha ku munsi w'iherezo ku ishengero ryiwe, kandi azoduha ukwizera kuduhesha guhindurwa ku munsi w'iherezo, kugira ngo gutyo tujabuke hakurya ya Yorodani. el misterio Ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo nyuma y'umubabaro mwinshi rirakomeye, pero más grande. ariko igikomeye cyane ni ibanga ryo kuza k'umwami azi ishengero ryiwe, kandi iryo ni ryo banga rikomeye cyane, kandi iryo ni ryo rizomenywa gusa n'abizera Kristo, aribo bazohindurwa bajyane na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nta muntu n'umwe azomenya azotegerezwa kumenya iryo banga keretse gusa abizera Kristo, aribo bazohindurwa, aribo bazokumva ijwi rya Kristo nk'intare yo mu Byahishuriwe igice cya 11. Kandi mu yandi majambo, abo bazokumva bazoba bariko barumva Kristo wavuze mu bihe bitandukanye by'ishengero Como nk'umuherezi mukuru ndetse nk'umwagazi w'intama. Bazoba bariko baramubona ahinduka intare, ava mu mwagazi w'intama b'intare, ava mu muherezi mukuru ab'umwami. estar hablando Azoba ariko aravuga mu buryo bw'umuhungikanyo nk'uko durante las diferentes yavuze mu bihe bitandukanye by'ishengero, ariko diferentes mensajes azoba ariko avugira mu ntumwa zitandukanye ku munsi w'iherezo. Azoba ariko aravuga mu buryo bw'umuhungikanyo sin cambiar. adahinduka. Hablaré consecutivamente. Yavuze mu buryo bugenda burakurikirana, avuga mu buryo butandukanye nk'intare. Eso se lo Kandi mu yandi majambo, iyo n'imituraga mu Byahishuriwe 10 ijwi rya Kristo riko riratuvugisha ku munsi w'iherezo, riko riraduhishurira ayo mabanga yose, ibanga ryo kuza kwiwe, ibanga ry'izina rishasha ryiwe, ibanga ryo kwizera ko kuzamugwa, ibanga ry'akarere ahazoshikirizwa ukugaragara kw'intambuko y'izahabu ry'ishengero, intambuko y'ibuye rigumye imfuruka, hamwe n'ivyo bintu byose. Nuko rero ibyo byose bifitanye isano n'umuzuko no guhindurwa kw'abizera. Abizera Kristo aribo bazoba bariko barabaho ku munsi w'iherezo, kandi abizera Kristo van a ser llenos de bazoba buzuye uguhishurirwa kw'Imana ko ku munsi w'iherezo, kandi bazoba bashimira cyane Imana ku munsi w'iherezo, barindiriye uguhindurwa kwabo, kubera yuko bazoronka ukwizera guhishurirwa kubahesha uguhindurwa. Kristo aravuga mu Byahishuriwe igice cya 22 umurongo wa 12, aravuga ngo ehe ndaje vuba kandi ngerera umuntu wese ibihwanye n'ivyo yakoze, kandi kuza kwiwe aza ku ishengero ryiwe nyuma y'umubabaro mwinshi.
ari kumwe n'ishengero ryiwe ryahawe ubwiza, kandi azoza aje hagati mu ihanga ry'abaheburayo vyongeye. Ariko kuza kwiwe imbere y'umubabaro mwinshi azoba ari ivyo kw'ishengero ryiwe, kandi ivyo bizobera hagati mu ishengero ryiwe niho tuzobonera ukugaragara kwiwe, tuzobona ukugaragara k'umwana w'umuntu. Kandi ivyo bizobera hagati mu ishengero ryiwe aho ihanga ry'abaheburayo rizobonera ukugaragara kwa marayika w'isezerano, ukugaragara kwa Mesiya, ari we bari Isirayeli irindiriye. Kandi bo bazovuga ati uyu niwe twebwe twari turindiriye. Ni ukuvuga ngo mbega niki ariko akorana n'abanyamahanga, niki ariko akorana n'iyobokamana ry'abakristo, niki ariko akorana n'ishengero? Nta nkeka azoba ariko arabaho kwizera ko guhindurwa. Hari ibanga rikomakomeye cyane ukuza kwa Kristo kw'ishengero ryiwe n'ukuza kwa Kristo ku munsi w'iherezo. Ivyo ni nyuma y'umubabaro, n'ukuza kwa Kristo nyuma y'umubabaro mwinshi. Ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye bitegerezwa gutahura. Nubwo nyuma y'ikimpumbi, ibihano vya nyuma, isi izoba iriko iraca mu gihe cy'ukwezwa, izoba yuzuye umuriro. Ariko abatoranijwe ishengero ryiwe, ishengero ry'umwami, abazokizwa bazoba bari mu bihe bidashira, kandi nta nkeka bazoba bari mu bundi buringanire, kuko isi izoba iriko irezwa. Nuko mu nyuma bazoza bazananye na Kristo kugira ngo baganze ibihe bidashira. Mu majambo aboneka neza, umubumbe w'isi nyuma y'ikimpumbi ndetse n'inyuma y'ibihano vya nyuma izohinduka, umubumbe w'isi uzohinduka santre y'isanzure. Kubera iki? Biroroshe, kuko intebe y'Imana ni intebe y'umwagazi w'intama, intebe ya Kristo, intebe y'Imana, intebe ya Kristo izoba iri ngaha kw'isi. Mu gisagara gishasha, mugwa mushasha, Yerusalemu mushasha, ari watazoba ari umugwa w'ubu, ahubwo azoba ari umugwa wo mw'ijuru, ari uzoshika ngaha kw'isi. Kandi abawubako azoba ari abizera Kristo, kandi vyongeye ndetse n'abakuru Aburahamu, Isaka, Yakobo, ndetse n'abana ba Yakobo, ndetse n'abo bose bagize, abo bose bazoba bafise ikibanza c'ingirakamaro cyane muri ico, abo bose bari bafise ikibanza c'ingirakamaro muri ico gisagara. Rero umubumbe w'isi uzoba santre y'isanzure, kubera yuko azoba ari agace gakuru, azoba ari kapitale y'isanzure. Rero munashobora kubona yuko isi, ingene isi, umubumbe w'isi ari ingirakamaro cyane, nubwo bawufata nabi. Umubumbe w'isi hamwe n'ivyo bintu byose bakora buwanduza, hamwe n'ivyo bintu byose, umubumbe w'isi uri ku birenge vy'Imana. Kandi mu yandi majambo azoba ari kibanza aho intebe y'Imana izoba iri. Rero mu majambo aboneka neza, ibiri mw'ijuru byose bizoba biri ngaha kw'isi. Ibyo byose biri mw'ijuru mu bundi buringanire bizogaragara bizoba ariko birigaragariza ngaha kw'isi, kandi jewe nzoba ndi ngaho, ndetse n'umwe wese muri mwebwe vyongeye nihazoba ari. Kandi mu kibanza c'ingirakamaro cyane, kubera yuko wewe mwebwe muri abagize umuryango wa cami w'ubwo bwami bwo mw'ijuru, aribwo buzoba buriko burigaragaza ngaha kw'isi. Kandi ngaho, aho niho twese tuzogira mu buryo bw'umwuzuro umurage wose uwo Imana yategekanije mbere yo gushikaho kwitanguriro ry'isi awutugenera. Kandi ngaho, aho niho tuzoba turi mu mwuzuro, tugaragaye mu bihe bidashira nk'abahungu n'abakobwa b'Imana, abaganwa n'abaganwakazi, aribo bazoronka umugisha ukomeye cyane.
bamwe bazohabwa galagisi nk'intumwa ziba zigenewe umubumbe, algo tan grande. ariko ikintu Un planeta ari para ikintu una persona. gikomeye umubumbe ku muntu. ¿Cuántos planetas byiza. usted cree que hay en el universo? Mbega hari imibumbe ngahe mu isanzure? Ni za miliyoni. Así que no se preocupe. nuko rero mwebwe ntibibarazishinga. Lo importante es que icy'ingirakamaro ni uko wowe hamwe na jewe twoba en twiteguye el día postrero ku munsi recibiendo la w'iherezo palabra, la tukakira ijambo ubwishyurirwa kw'Imana guhanye na kino gihe, tugatahura intambuko cyangwa igihe tugenewe kubamo, nuko gutyo tugasenga buri gihe tugusengeranira, sabiendo que tukamenya yuko umwansi w'Imana Sekibi ariko ararondera nk'uko intare itontomwa kugira ngo imire, nuko gutyo tukaba dukingiraniye mu masenge dusenga Imana kugira ngo gutyo mpwemu w'Imana son malos, idukingire, kuko iminsi ni mibi, turiko tuba mu minsi mibi. que seamos transformados. Porque cuando Sekibi seamos transformados, ntiyifuza ko duhindurwa, igihe tuzoba twamaze guhindurwa namba ntazoshobora konona uwatoranijwe n'umwe w'Imana. Cristo conquistó el reino. Kristo yaratsindiye intebe yo mu ijuru kandi n'ubwami bwo mu ijuru, kandi yaratsindiye intebe yo ngaha ku isi n'ubwami bwo ngaha ku isi. Rero ubufindo bwadukubitiye ababanga ahantu heza, niko koko twagenewe umwandu mwiza, dufite umurage mwiza, nuko turi muri kino gihe En la obra de Cristo. mu gikorwa cya Kristo, Conscientes del tiempo. dusobanukiwe igihe twebwe twagenewe kubamo, turiko twegeraniriza hamwe na Kristo, turiko turakora mu gikorwa cyo kwegeranya ingano, dukora mu gikorwa cyo kwegeranya abaturanijwe bose bo ku munsi w'iherezo. En la parábola del trigo y de la Mu cizaña, mugani w'ugwafu n'uburo haravuga yuko abamarayika bazoza bafise ijwi rirenga ry'inzamba. también Cristo dice, Zongeye Kristo aravuga muri Matayo mutagatifu igice cya 24:31, kandi bazokwegeranya baturanijwe biwe, abaturanijwe 144 by'Abaheburayo, kandi byongeye n'abaturanijwe bo mu ishengero aribo tutazi igitigiri, kandi nta nico bitwaye igitigiri cari cyo ko coba cyose, ariko icy'ingirakamaro ni uko turi umwe muri abo batoranijwe. y la identificación será kandi icyemezo azoba ariko muzoba muriko murumva iki ijwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba ya nyuma, kandi icyo azoba ari icyemezo. Kandi rero nuko rero ukwizera de esas personas que kw'abo bantu kuzokura kugeza mu rwego aho bazohindurwa ku munsi w'iherezo. agárrese bien Mugumbire neza, de Cristo. mugumbire neza Kristo hamwe n'ijambo ryiwe, nk'uko Yakobo yagumbiriye marayika umwe yamwiyereka, kandi uwo n'umumarayika yamwiyeretse, marayika w'isezerano, Kristo mu mubiri we wa kimarayika, ariwe ku munsi w'iherezo vyongeye Estará con nosotros azoba ari kumwe natwe, kuko yaravuze ngo nzoba kumwe namwe iminsi yose kugeza kw'iherezo ry'isi. Muri Matayo mutagatifu igice cya 28:20, mpwemu yera yakomeje kuba ari hagati muri twebwe. Hariya igihe yiyereka Yakobo mu gice cya 32:24 kugeza kwa 32 mu itanguriro, yari mu mubiri we wa kimarayika, umubiri wa Teofaniya. y ahora Rero el que tiene oídos ufise ugutwi ko kumva niyumva ico mpwemu abwira amashengero. el Espíritu Santo Mpwemu yera, Kristo muri mpwemu yera yavuze biciye mu ntumwa za buri gihe, kandi por oír abafise ugutwi ko kumva, abatoranijwe ba buri gihe barumvirize ijwi rya mpwemu yera biciye mu ntumwa yaba irungitswe muri buri gihe. Uko niko bimeze no muri kino gihe cy'iherezo. Ufise ugutwi ko kumva, ufise amatwi yo kumva, niyumve ico mpwemu abwira, ico mpwemu ariko aravuga toda la muri kino gihe cy'iherezo. necesitamos Nuko para gutyo obtener tuzoronka uguhishurirwa kw'Imana todo el programa divino gukenewe kugira ngo gutyo turonke ubumenyi para ser transformados bw'umugambi w'Imana wose, kugira ngo gutyo dukure, de las bodas del Cordero. ukwizera kwacu gukure, kugira ngo gutyo duhindurwe, tujane na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Bamwe baravuga ngo mwami twongerere ukwizera. Mbega ni gute ukwizera kongerekana? Ni mwa buryo nyene ukwizera kuzamwo, ukwizera kuvukira mu kwizera kuzanwa no kumva ijambo. Por eso se predica la Kubw'ivyo haravuga ubutumwa kugira ngo gutyo kwizera kuvukire mu muntu,
umuntu yumviriza iryo jambo. Ni gute kwizera gukura, kubandanya gukura, no kubandanya wumviriza ijambo, ubandanije wumviriza ijambo, aho ubandanya ukwizera kubandanya kwiyongera. Namba nta bundi buryo na bumwe buhari, nta bundi buryo bundi buhari. Nuko rero tube dukomeze kumviriza ijwi ry'Imana twizera, kandi turiko turumva buri munsi ivy'Imana idufitiye muri kino gihe, mu gihe gihwanye na kino gihe cacu, kugeza duhinduwe. Nuko gutyo dukore kugira ngo Kristo yuzuze ishengero ryiwe. Dukore mu kwegeranya mu isarura. Turiko turavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, igihe cyo kwegeraniriza hamwe n'Umwami, cyo ni igihe cy'ingirakamaro cyane kuri twebwe twese. Ntimwumvirize irindi jwi, buri jwi iryo ari ryo ryose mwakumviriza rigerageza gutandukanya ihanga ry'Imana. Mwibuke namba iyo ntimuriteka umwanya, kuko iryo rizo gukura mu nteguro y'Imana. Nuko gutyo ntuzohindugwe. Dutegerezwa kuba turiko turumviriza ijwi ry'Imana, ijwi rya Mpwemu Yera, ijwi ry'Imana muri kino gihe cacu. Udateranya nanje arasanzaza, niko Kristo yavuze. Kristo muri buri gihe yakomeje kuba ariko aregeranya abatoranijwe, ndetse no muri kino gihe cacu vyongeye. Abegeraniriza hehe? Abegeraniriza mu mubiri w'ibanga w'abizera, yegeranya intama ziwe. Buri gihe ube ku ruhande rwa Kristo, ku ruhande rw'ijambo ryiwe, ku nteguro yiwe, mu gikorwa ciwe, mu gihe twiwe tuba tugenewe kuba, kugira ngo gutyo namba ntituzazanirwe n'ikintu na kimwe. Buri muntu ari we wese runaka azogerageza kurwanya abagwanya igikorwa cy'Umwami, bagwanya ishingiro ry'Umwami. Namba ntimubateka umwanya. Buri gihe dusenga Imana kugira ngo abizera Kristo bakomezwe na Kristo, abariko baragwanywa kugira ngo gutyo Kristo abafashe. Namba ntukareke umwami, namba ntukamureke, kuko yaradupfiriye ku musaraba Karavariyo. Petero yaravuze ngo uwumpakana nzomwihakanira imbere ya Data wo mu ijuru. Kandi Kristo ntiyifuza ko hari umuntu n'umwe yomuhakana, ariko kitaravuga ngo uwunyatura nanjye nzomaturira imbere ya Data wo mu ijuru, muri Matayo igice c'10 umurongo wa 32 kugeza kwa 33. Kubw'ivyo tubandanye mu kwizera Kristo, tubandanye twizigiye Kristo, kandi Kristo azoduhindura mu mwanya gazozura abapfuye bamwizeye, akarangiza gutyo ishengero ryiwe, akariha ubwiza, rigahabwa ubwiza, gutyo agakora igikorwa kiwe cyo kwishyuza abariho turi bazima, azoduhindura. Rero turi mu gihe aho ibintu byinshi by'ingirakamaro biriko biraba. Mugumbire neza Kristo, mareka wisezerana nk'uko Yakobo yamugumbiriye. Ntacyo bitwaye inkurikizi yo kugumbira Kristo wogira. Yakobo
pero cojo con la bendición yacumbagiye que no estaríamos ariko sin bendición. gucumbagirana umugisha w'imana nibyo by'ingirakamaro cyane kuruta uko utocumbagira udafite umugisha w'imana. Sufrimos con él, rero nimba tubabazwa nawe tuzoganzanya nawe, manténgase fiel a tugume twizigiye kristo, twizigiye ijambo ryiwe, fiel twizigiye al nuevo pacto, turabizigirwa ku isezerano rishasha, nombre, turabizigirwa ku izina ryiwe, y él kandi nos llevará con él azotujyana nawe de las bodas mu birori del mu Cordero. birori by'ubukwe bw'umagazi w'intama. Cristo dijo: el que kristo me yaravuze honrado ngo unyubaha por mi Padre. aba yubashe data. Adelante, sirviendo nuko rero mubandanye mukorera kristo conscientes dusobanukiwe del tiempo que nos ha tocado. igihe twebwe twagenewe kubamwo. Ministros bakozi b'imana, y damas, abakenyezi muri ngaha, trabajadoras en la obra de abakozi bakora mu gikorwa cya kristo, Cristo, y ministros que ndetse n'abakozi b'imana bari mu bindi bihugu, y sus congregaciones. ndetse n'amakoraniro yanyu. Que Dios ese imana yubahezagira cyane rwose kandi bakoreshe cyane mu bwami bwayo muri kino gihe cy'iherezo, kandi vuba cyane harangire ishengero ry'umwami. nuko intercesor gutyo irangize como sumo sacerdote, gutyo arangize igikorwa ciwe nk'utuvuganira título de propiedad, nk'umuhereze mukuru, ave ku ntebe yo mu ijuru, su obra de afata igitabo kimuhesha uburenganzira, acugururire mu ijuru, akora igikorwa cyo kwishyuza. que viene una apertura para, twamaze kumva yuko uriya mu Marion Branham yavuze yuko por lo tanto, haje igihe cy'agafyondo ku ishengero ry'umwami. nuko rero azoba ari umwanya intambuka igoye cyane. pero si vienen, pues tenemos que enfrentarnos a ellas, afrontarlas. Pero será el tiempo nta n'umwe yo kwifuza agafyondo, ariko nimba kazoza dutegerezwa guhangana nako, plenitud. ariko azoba ari igihe aho kristo azokwigaragaza Tercera etapa, mu mwuzuro wiwe wose, y en donde mu byo también tuzi nk'ugukwego kwa gatatu, aho zongeye yerekwa ry'ihema rinini karupa katedrale rizohinduka ukuri, y la gloria de Dios, kandi ubwiza bw'imana la iglesia, buzoba buri hagati mu ishengero ry'umwami yesu kristo. va Dios a tener Im- grandes imana izoba ifise imigisha myinshi yifitiye ishengero ry'umwami yesu aunque kristo. venga una apertura, nubwo hajya agafyondo, ariko igihe cy'agafyondo aho niho hazoza imigisha myinshi y'imana. igihe isirayeli yari mu gafyondo muri egiputa, haje umugisha muri mose ku ihanga ry'abaheburayo kubwo gucungurwa kwabo. igihe ihanga ry'abaheburayo ryari mu gafyondo mu minsi ya yesu no mu gihe cy'intumwa, haje umugisha wo gucungurwa ku kiremwamuntu hamwe n'urupfu rwa kristo ku musaraba Karavariyo. nuko mu nyuma haraje n'umugisha ku munsi wa pantegoti. difíciles. iyo yari iminsi igoye, buri gihe Ha sido así. byakomeje kuba bimeze gutyo. nuko rero Estemos conscientes de esas tube dusobanukiwe verdades bíblicas kuko kuri kwa bibiliya, para kugira ngo gutyo saber tumenye los momentos difíciles que vengan. iyo myanya igoye ije, Todo estaba ya yuko profetizado, anunciado. byose byaravugishijwe, byaratangajwe, kugira ngo gutyo tube dushikamye mu kwizera, tugushinze muri kristo Sin que nada mu buryo buhoraho, saque del camino de Cristo. ata n'umwe dukura mu nzira ya kristo. mwibuke ko kristo yavuze Que el que pone su mano en el arado Ushira- no es apto ukura amaboko ku isuka akaraba inyuma, ushyira amaboko ku isuka akaraba inyuma, uwo ntabereye ubwami bw'imana. ese imigisha ya kristo umucunguzi wacu yoba kuri mwebwe mwese bakozi b'imana muri ngaha uyu munsi, sábado del mes. isabato ya mbere wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kwa gatandatu, muri kino gikorane cy'ingirakamaro cyane kandi byongeye Nuestras congregaciones, n'amakoraniro yanyu yose, ndetse n'abakenyezi muri ngaha, abayabaga, abana muri ngaha. que Dios les bendiga y les guarde. ese imana yobahezagira kandi ikabarinda, ibakoreshe cyane mu gikorwa cyayo, kandi ibakomeze, ibashikamishe, Que Dios les bendiga. mushikame mu kwizera kristo. ni vyiza se imana yobahezagira kandi ikabarinda mu bandanye mugira umuhingamo w'umunezero wuzuye imigisha ya kristo umucunguzi wacu. ndasiga hamwe namwe
al misionero Miguel Bermúdez umukwizabutumwa Miguel Bermúdez Marine kugira ngo continuar y finalizar abandanye gutyo anaheraheze umwanya uhanye esta reunión de ministros. na kino gikorane cy'abakozi b'Imana. Sinzi niba Para ello, hariho akaruhuko k'ivyo. ya me despedí como unas cuantas veces, Miguel. Pero puede pasar por aquí, Ariko Miguel. bashobora kuza ngaha Miguel, ese Imana yobahezagira kandi kabarinda mbandanye mugira umuhingamo wuzuye imigisha ya Kristo mucunguzi wacu.